ikete umushikiranganje w'ubutunzi yandikiye bagenzi we yarababujije ko basubira gukora dépense nimwe ngo atari dépense prioritaire. Arababwira yuko batanguye mu shiranganje bw'ubutunzi batanguye gutegura la révision budgétaire. Iyo révision budgétaire rero ico bita la rectification du budget mu bisanzwe bagomba gufata ya migambi yoteza imbere umunyagihugu aba ariyo bakuramo, hanyuma bace bigumanira ya mafaranga yo kugura imiduga yo kujabuka gutembera mu bihugu vyo hanze ntayakorako. Ya budget nini igenewe présidence de la République benshi batabona n'ico ikora ijya ntayikorako. Rero urumva twe mwishirame urikombe tuvuga tuti ahubwo nyabuna nagabanye amafaranga muri biriya bintu byo gusayangana, bijyaye byo kugura imiduga, bijya byo kugenda mu bihugu ataco bagiye gukorayo, ataco bazanira igihugu, iye byo gusayangana mu minsi mikuru, byo kugiranya ibyo by'urumuri by'imuri z'amahoro ataco bizana. Ivyo byose abari byo bakura kwa mahera, hanyuma bace bakora imigambi y'iterambere ikenewe. Dusaba yuko rero bogira iyo revision budgétaire tutosubira kubonamwo amafaranga yo kuza gusayangana mu bihugu vyo hanze, yo kuja gutegura ibindibi bitabaho, ambe basesagura mu vy'ibikorane ivyiki. Ayo yose niba yegeranya ahubwo bayashire mu migambi y'iterambere ifasha abanyagihugu. Ayo obey kugira ngo ayo bari biteze muri OBR ashobore kugaruzwa, nayo bagiye barashira mu bintu bidakenewe muri budget nationale 2024-2025. Nayo ubundi bwobwo kuvyukuri biraboneka, nta numwe atabona n'utabona arabibona. Nta mahera yoshobora kwinjira mu gihe ca leta kwiye mu gihe igihugu kiri mu bukene butagira izina bw'ibitoro. Mukaba muzi yuko ibitoro ari vyo moteri y'iterambere. Murazi yuko ata mwimbu kuvyukuri ushoboka mu gihe ibitoro atabihari. Nabijya bidandazwa vya Brarudi, bijya vy'ibinyobwa, murabona yuko kuvyukuri bicumbagira, murabona ko bitameze neza. Umenga aho mu Burundi umenga nta muntu agenzura ibijanye n'amatungo ya leta n'umwe ahari. Murumva neza yuko kugira ngo ministre wa finance avuge yuko amahera angana miliyaradi 110 yabuze batabari biteze, murumva yuko rimwe na rimwe bidatangaje kuko na OBR ya soromaho yarimiye. Rega abanyagihugu batariko barakora OBR naho yo yakura. None OBR nibaja gutoza amatagisi amakore bagasanga inzu z'ubudandarizo zirugaye, bazoheza bayakure he? Mushikiranganje nareke kukarira OBR, ahubwo nakarire bagenzi we leta yose arimwo, nakarire politike ya development arimwo kwitameze neza, areke gukarira OBR. Naho bokora gute bayakura hari. None nk'ubu hajya mu iki gihugu cacu ata muntu ashobora kugenda ngo ashikane ibidandazo yaja kubera ata bitoro, ata muntu ashobora kudandaza ngo yunguke kubera ata amafaranga y'agaciro hari, ata muntu ashobora kurangura hanze kubera ata amafaranga y'agaciro. None yibaza yuko OBR yo yakurahe? Ahubwo mbere OBR yagerageza mu minsi zaho bibandanije uko OBR izobura nayo yose yari yitezwe muri OBR, kuko naho borara baragira ajustement budgétaire, ajustement de dépenses gute bizoteba bibyanke. Igihambaye sa ajustement de dépenses en cours de l'année, igihambaye ni ugugwiza imigambi y'iterambere, nugugwiza ico bita le climat d'affaires. Ubundi bwobwo n'ivyahuha birashobora kuzohuhuka kuko igihugu gitera kizama.